kwigenza ya 2026 ruhuma umwaka wa 2020. Nshuti namwe bakunzi mukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance, ndabaramutsa ndabaha n'ikaze. Ingiyo nkuru ziyagize nizi zikurikira. No muri Leta zunze ubumwe za Amerika hariho ubwicanyi. Bivugwa na Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Aho avuga ko ubwicanyi bwabereye mu ntara ya Bujumbura bwahitanye abantu 22 ari ibintu bisanzwe, atanga rukambi bufise ku matora ari karatunganywa. Abajejwe intwaro muri komine ya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura barankiye umuryango wa Felix Ndikuriyo kumuhambana iteka. Uwo nawe si wundi ni umunywanyi w'umugambwe CNL yasandavye mu gasho kiyo komine ahitanywe n'amahiri yakubiswe. Ishirahamwe Fokode rikavuga ko iyo ngendo ari yo gutera ivyatsi. Ingendo yo mu Gusever muri kino gihe iteye kubiri n'igikorwa cari catekanijwe n'uwo mugwi mu masezerano yarusha. Ibikorwa n'imvugo y'uwo mugwi bikaba bibivugwa mu Barundi hakubanywanisha. Bivugwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Turamukurikira muri ano makuru. Ido nido ni mukanyi sase. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Gushika uno munsi nta kibazo c'umutekano cotuma amatora asiba mu Burundi. Nayo imigwi yitwaje ibigwanisho ivugwa ko iherutse gutera mu ntara ya Bujumbura ntawe yotera ubwoba. Evariste Ndayishimiye avuga ko ivyo ari bisanzwe kuko no mu bihugu biteye imbere nka Leta zunze ubumwe za Amerika bishika. Evariste Ndayishimiye: nta gihugu na kimwe kibuze abantu bahungabanya umutekano. Turiyumvira yuko Leta zunze ubumwe za Amerika arizo za mbere zivuga ko zizi gucungera umutekano haba hagati mu gihugu haba no hanze y'igihugu. Mugabo muhora mwumva haza nk'umugwi ukicira rimwe abantu barenga nk'abanyeshuri ugasanga irateye nk'ishuri iratewe, mugaso kuvuga yuko uca uvuga ngo hariho imigwi. Erega abagizi ba nabi bamaho, abasuma baramaho, abagizi ba nabi bama bariho mu gihugu. Ikintu gikomeye n'igiki nuko abene gihugu bama barikanuye, leta inzego z'umutekano zikama zirikanuye kuza baratesha inkozi z'ikibi. Kubera inkozi z'ikibi none ko zitagira umwambaro ngo zimenye, no kuvuga inkozi z'ikibi ziba inkozi z'ikibi yo zikoze ikibi. Ntawo vuga rero ngo hariho umugwi ngo waje. Ego nivyo ubu turi mu biha abantu bafise imitima ihuha, bahava batwononera amatora, bahava bagira iki, ariko abantu nibareme amatora aba ku munsi umwe. Amatora ubuzima bw'igihugu bwamaho nta na rimwe tuzokigera mu Burundi twemera yuko inkozi z'ikibi zishobora kwiganza igihugu canke twicana abene gihugu. Rero bavuze ngo mugwi, je mbere sinovuga ngo mugwi, ahubwo jewe numva abagizi ba nabi, kandi abagizi ba nabi baramaho imisi yose. Ntagerera abantu bace bagira umutima uhuha ngo hariho abantu ngo bipfuzi. Erega aha mu Burundi si mwijuru. Mu Burundi ni nk'ibindi bihugu, haraba bicanyi, haraba n'abagira neza bameze neza. Rero igikuru nuko twese tuja hamwe tukagwanya abo bantu baba ari inkozi z'ikibi. Muga ko bijanye n'amatora gushika ubu nta kintu na kimwe kirerekana yuko amatora ashobora guhungabana. Tukivuga amakuru ajanye n'ubwicanyi bwavuzwe mu yinga riheze mu ntara ya Bujumbura, ishirahamwe Fokode rirababazwa n'ifubwa rya Felix Ndikuriyo, umuryango wiwe n'abagenzi biwe batemerewe kumusezera. Ivyo bikaba vyakozwe n'abajejwe intwaro muri komine Mubimbi y'intara ya Bujumbura. Uwo yarasanzwe ari mu ndongozi z'umugambwe CNL, akaba yari yahagaritswe n'igipolisi, mu nyuma apfira mu gasho yarafungiwemo. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Felix Ndikuriyo yahagaritswe mu ifatwa ry'agasakisaki ryagiriye abanywanyi b'umugambwe CNL bo mu makomine y'intara ya Bujumbura kuva ku munsi wa 7 w'indwi heze, nkuko bivugwa n'umuvugizi w'uwo mugambwe CNL. Inyuma yaho Felix Ndikuriyo yitabiye Imana bukeye yahagaritswe, abajejwe intwaro ngo bashatse kunyegeza urwo rupfu baca bamuhamba gihutihuti umuryango utahaserutse. Terence Manirambona avugira umugambwe CNL. Mu bantu ndwi bafashwe muri komine ya Mubimbi, umwe yapfiriye mu gasho. Gushana naho mbe aza guhambwa, yahambwe ejo hahise. Umukenyezi wiwe n'abana biwe ntibashe kuronka akajya ko kumwegeranya no kumusezera, kuko yahambwe ku ngingo y'abajejwe intwaro umuryango batahari, kandi basaze ko bahakiziga bashihambere ntibyashoboka. Nkuko amakuru afiswe n'ishirahamwe Fokode avyemeza, umuryango wa Felix Ndikuriyo wari wasavye ikiziga c'uwabo. Yamara musitanteri wa komine Mubimbi ngo yoba yarahakanye kumutanga.
muri ako kanya ngo yaciye yikora kugwaruka rw'imbonerakure zica zibangukana isandugu niko guca bahamba ikiziga ca Felix Ndikuriyo. Ku bwa Pacifique Nirazwa arongoye ishirahamwe Fokode ngo iyo ngendo irateye isoni mu gihugu gifise amategeko akigenga. N'akamaramaza kadasanzwe. Amategeko y'u Burundi, ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rirubahiriza iteka ry'umuntu no mu gihe aba yapfuye, aho bavuga ko ikiziga cubahwa kandi ko umuntu ashinguranwa iteka. Ntibishobora kumvikana rero ingene abantu bashobora kwiha gukubita umuntu bakongera bakamwica bakagira ko bakamuhamba umuryango wiwe uri kurasaba. Nibutse ko iyo umuntu ataracibwa urubanza atacaha na kimwe kiba kimuriko. Kubwanje nibaza ko abategetsi baba bakwiye kwishira mu kibanza cyabo batwara, umuntu akiyumvira uwiwe nawe yapfuye, umuntu arafashwe uyu munsi ejo baramwishe ugasanga uwawe bakwangiye kumushingura, umwe wese akiyumvira mu mutima iwe ati yaba ari data, yaba ari murumunanje, yaba ari umwana wanje nari kwifata gute ivyo nanje babingiriye. Ivyo rero bagirira abandi, iyo mbuto mbi batera mu gihugu baba ariko barayihamagarira nabo. Iyo ngendo irateye isoni. Tubibutse ko abanywanyi b'umugambo CNL barenga 24 bamaze guhagarikwa mu makomine ya Isare na Mubimbi mu ntara ya Bujumbura kuva mu mpera z'indwi iheze. Tubandaniza n'amakuru mu yavugwa mu bijanye n'umutekano. Hari umugwi witwaje ibigwanisho wateye ku bitaro vy'Igitega Ikibuye uriba wongera urakomeretsa umwe mu bahakora mu ijoro ryo kwa 22 Ruhuma uwo mwaka. Amakuru amwe akaba avuga ko mu bagize ico gitero harimo Intwazangabo mugipolisi iri ku ipete rya Leta Colonel hamwe n'umwe mu bakozi b'ivyo bitaro yafashije ubu akaba yaciye yomoka. Umuvugizi w'igipolisi aremeza ayo makuru ariko nta na hamwe yemera ko harimwo Intwazangabo mu gipolisi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Reverien Bazikamwe. Ico gitero cabaye ku bitaro vyegukira abamisionari b'ishengero Methodiste Libre yo mu Burundi mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Umwe mu bazungu bahakora akaba yarakomerekejwe nabo bari bitwaje ibigwanisho, haribwa amafaranga ataramenyekana igitigiri, haribwa n'imiti n'ibindi bikoresho vy'agaciro. Ababanyi b'ibitaro bamaze gutabariza ivyo bitaro, igipolisi caratabaye gitana mu mitwe n'uwo mugwi. Umwe mu bari baje kwiba akaba yarahitanywe n'amasase nkuko amakuru avangaho Igitega abimenyesha. Uwagandaguwe akaba ari Intwazangabo mu gipolisi OPC2 Richard yahoze mu bagwanyi b'umuhari FNL, ubundi bakavuga ko yafashwe nkuko vyemezwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi. Hanyuma rero abo ku bitaro baratabaje maze abajeje umutekano baca barakurikirana, bamaze gukurikirana barashobora gufata imodoka imwe muri izo zibiri bari bagiyemwo, hanyuma inkozi y'ikibi nayo imwe muri izo nkozi z'ikibi irahasiga ubuzima, hanyuma uwundi arafatwa ari nawe yariko aranyonga iyo modoka, hanyuma namwe niyo modoka yari yayibahaye kandi ahora abaha n'izindi uwo mugwi nawe nyene yarashoboye gufatwa. Uyu mugwi rero ukaba ari umugwi wiba ukica akoresheje ibigwanisho bicira umuriro, urimwo inkozi z'ikibi nyinshi, mbere igice cawo na kininiya caza caramaze gufatwa. Yemeza ko uyo mugwi ari nawo warumaze imisi ugandagura abantu mu gisagara ca Bujumbura mu bibanza bitandukanye. Ayandi makuru akavuga ko ubwo busuma bwateguwe n'umwe mu bakozi baho ku bitaro akora mu gisata ca laboratoire, ubakaba yarahunze atawuzi irengero ryiwe. Arakoze mugenzi wacu Reverien Bazikamwe. Ano makuru tuyabandaniriza mu yavugwa mu vya politike. Jeremy Ngendakumana nabo bari kumwe ntibo baba barashatse gutahuka biciye mu muco kuko bacitwa impunzi, nta ruhusha bafise rwo kwinjira mu nyubakwa y'ubuserukira Uburundi mu gihugu ico cyose. Ivyo vyashikijwe na Evariste Ndayishimiye, umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, avuga ko abo bose bashaka guhunguka botaha ariko babanje kubimenyesha ishirahamwe HCR kugira ntibitwe abatashe binyegeje. Akaba yabishikirije igihe yaravuye gutanga dosiye yiwe mu mugwiseni mumaze wo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu Burundi. Evariste Ndayishimiye. Leta y'u Burundi twese abarundi turifuza ko abarundi bose bataha twibakire igihugu cacu. Mugabe iyo wamaze guhunga hari hinge n'abantu bahunguka. Murabona nk'ubu
hariho impunzi zikingiwe n'amategeko mpuzamakungu. Nico gituma muze murabe n'urupapuro babaha rw'inzira bababwira ngo urashobora gutembera mu bihugu vyose kiretse igihugu waje uvamwo. Urumva ni itegeko mpuzamakungu kuko rivuga tugiye mu gihugu waje uvamwo uzobukiye kugitera kuko wagigize umwasi wawe. Nuvuga yuko rero iyo hageze kuvuga uti jewe numva mu gihugu canje ntekaniwe nditahiye ucugenda ukabwira babandi y'abategeko kugira uve munsi y'abategeko mpuzamakungu yahora gukingira kuko ucuvuga utubungiye gukingirwa n'itegeko ry'igihugu canje no kuvuga ni nkuko bahanahana no mizero prise ucugenda ukamenyesha hasere yoyo isanzwe ari iri kurakubungabunga hanyuma icambere ndazikora ikivuga iti nsubiza ibipapuro vyanje naguhaye igacibwira leta y'u Burundi iti muhe ibipapuro uyu ubu agiye ku mategeko y'igihugu. No kuvuga yuko umuntu yidombo yakagenda burya bagize fraude ubushaka kuzokwitwa ko wahungutse mugukaga muri HCR kuko urumva wewe wase kuva ku mategeko ya HCR mpuzamakungu nk'akarero nko bukagenda ukaza wumva bariko batanga ivyo kurya mu nkambi y'impunzi ugaca wiruka ugaca uronka ivyo kurya uhejeje kubironka ugaca ukagaruka mu Burundi. Urumva yuko uri umusuma mwijambo rimwe hariho abantu banzi amayeri yo kwiba mu mategeko. Rero abo batashitse ni giki nuko ngira ngo babuze ivyo bipapuro bituma bataha kubera HCR itigeze ibibasabira muri leta y'u Burundi. Hanyuma urumva yuko bababuza yuko bashobora gutembera mu bihugu vyose kiretse igihugu bavuyemwo. Novuga yuko no muri ambassade birabagora kwinjirayo none wo kwinjira muri ico gihugu kandi bibujijwe. Ubutegetsi bwo mu Burundi buratekewe n'ubwoba. Nico gituma leta yankira abanyepolitike bamwe bari mu buhungiro gutahuka. Uko niko muganga Yohani Minani asigura icatumye leta yankira Jeremy Ngendakumana n'abandi bari kumwe gusubira mu gihugu c'amavukiro. Warongoye urunane rutavuga rumwe n'ubutegetsi Senaret yongera avuga ko insiguro zatanzwe na Varisto Ndayishimiye azokwitoza kw'izina rya CNDD-FDD atarizo na gato. Dukurikire muganga Yohani Minani. Birawutangaje rero kubona abo bashinga ntahe n'abapfasoni bashatse gutaha mu gihugu cabo leta ihagiye ubutegetsi mu Burundi ishobora kuvuga ngo hari umurundi utari umurundi afite uruhusha rwo gutaha bakababuza gutaha gushika bageze mu nzira kuko amategeko yaratanzwe yuko atana hamwe babareka ngo burire indege. Numvirije ivyo umukandida Evariste yashikirije wa CNDD-FDD avuga yuko bari guca muri HCR. Umuntu aca muri HCR yakeneye ko HCR imufasha kugira ngo ashike imuhira. Mugashobora kwishikanayo nta na hamwe aca kuko arimo arataha iwabo. Umuntu atashi iwabo imuhiri wabo imuhiriwe afise uburyo bwo gushikayo yorinda gusaba imfashanyo gute kandi adasaba ko bomufasha mu gutaha adasaba yuko bomufasha mu gushika adasaba ko bomufasha ico yofungura canke haba igihe azoba yashitse. Rero kuvuga ngo bari guca muri HCR sivyo na gatoya kuko Evariste yarahunze ndabizi 1993 yarahunze tubwire ko igihe yataha asubiye iwabo ko yatahukaye na HCR sivyo na gatoya nako nagiye duhejeje kumvikana ku masezerano yarusha bakagira cessez-le-feu ntibace muri HCR. None niyo nkuranisete ko yatashe n'abagenzi biwe yaciye muri HCR sivyo na gatoya. Nibemere ko ari izindi mvo ubwoba bwo gutsindwa nibavuge nibemere neza ko igituma babuje gutaha batinye ko ngo botaha ngo umugambi wabo CNDD-FDD wohungabana batinye ijunja cy'abo bapoliticiens cy'abanyepolitike bavuze ati abantu bagataha muri CNDD-FDD ntaco dusigarana nico gituma nibabesha abandi ngo babesha abarundi nabo nyene bibesha bareshe n'abanywanyi babo babesha abarundi bongera babeshe n'amakungu ngo nibindi vyabatumye nivyo vyabatumye mu iperereza barayiravye neza baraba basanga bati aba bantu bagataha nyabona bagatamukwa na barashitse ngaha mu mugambwe CNDD-FDD ntaco twokora ariko bamenye ko bihenze burya karafashe barihenze kuko burya wirukana kari nyuma y'umugabo ntirukana kamaze kumushika mu mutima. Ano makuru tubandanije mu bijanye n'ubutungane. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije kuri uno munsi wa gatatu imisi 128 bafunzwe. Baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Bubanza. Abacamanza bari bashashe
muri urwo rubanza akaba ari Parufe Muvunyi yararongoye intahe, Ihuwitonze Eric hamwe na Kaneza Clarisse asanzwe ari we arongoye sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Icariho c'umushikiriza amanza akaba yari yabasabiye gufungwa imyaka 15. Tubibutse ko abo bamenyesha makuru bahagaritswe kugenazwa ya 22 gitugutu umwaka uheze w'ibihumbi 2019. Bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru ibubanza muri komine ya Musigati ahari ko havugwa ko habereye ibitero hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harimana bakaba bagizwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Umugwi wo kuvugana kuri no kurekuriranira Sever ntiwarukwiye gutangura kuzura ibisigarira by'abantu bahitanywe n'intambara muri kino gihe. Ubu ivyo bikavugwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano. Akanabona ko ivyo vyari bikwiye gukorwa mu gihe abarundi batekanye. Kubwiwe kandi ngo uwo mugwi Sever uje kuvyura amacakubiri mu Burundi. Dukurikire Marie Louise Baricako. Ndiko ndabiraba mbona bita novuga nti oya. Sinibaza yuko uburyo ivyo bintu biko birakogwa ari ibintu bigiye mu nzira yo gushira habona ukuri no kunywanisha abarundi. Ico kintu gifise ingorane zibiri mbonamwe. Ya mbere nuko bikozwe mu mwanya utariwo. Iwaka ca kabiri bikozwe mu buryo butaribwo. Ico nongere kongera ko kindi ca gatatu nuko bizoshika ahatariho. Bigizwe mu mwanya utariwo kubera umwanya turimwo bari mu bintu turacari muri ka kajagari katangura kuva muri 2015 n'ubu ntibiratungana ariko urabona yuko ubuhoho bariko barategekanya ivy'amatora murabizi neza ivy'amatora mu Burundi ingene bikunda kugenda none ubu rero bazanye mwico naco uburyo caje nkikije kudufasha kije nkikije kutugirira nabi gusumba n'amajambo ariko arabikurikira yose ntasa n'amajambo yo kugira ngo ahumurize abarundi abicarike hamwe bagire umwanya wo kuvugana bashike kukuri bavuga bati ukuri nuku hanyuma bagerageze kugira ngo bumvikanisha abarundi uwo mugwije numva umenga wataye inzira ico washinzwe kuza kugira ngo gufasha abarundi gutora ukuri mu vyagiye birazingamika ku Burundi hanyuma cane baheze basubize hamwe sico kiriko kirazamwe hariko hazamwe ikintu cyo gutanya abarundi cane hariko hazamwe ikintu mu Burundi ibintu vyabaye ni vyinshi cane tuharuye kuva muri 1965 gushika uno munsi ingorane zagiye ziraba zose nta kuntu nakumushobora gutora kamwe muri ivyo ngo kazane gutyo kandi bijya bintu ntivyabaye harya gusa navyo nyene niyo babitawugura akavuga ati reka tuhere ku 72 mbega vyagenze gute mbega bakatangura bakavuga ati reka twicare tubivuge birya bintu kugira ngo bikore neza abantu bicare bavugana ukuri babanza kuba mu mutima wabo no mu mutwe wabo biteguriye kuvugana ukuri kugira ngo batore inyishu ku bibazo bihari tugiye tuno munsi turabihejeje turahagaritse turajabutse. Ano makuru tuyasozerere mu bivugwa mu bijanye n'amatora. Amatora ariko arategurwa mu Burundi ntashobora kuzana amahoro mu gihugu. Bivugwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Kubwiwe kandi akabona ko imbere yuko amatora aba hobanje kugaruka icuka ciza ca politike hagati y'imigambwe maze n'impunzi zigatahukana. Akabona kandi ko amatora ariko arategurwa ku nyungu z'akagwi k'abantu bake bari ku butegetsi atari namba ku nyungu z'igihugu. Ntushobora kuvuga ngo uragize amatora atamahoro ari mu gihugu. Abantu bagipfa nk'ukuri kurabivuga, abantu bakizimira bakagenda ntumenye iyo baroye, abantu bagihohoterwa, abantu bapfunzwe ku bwinshi, abantu bari mu buhungiro ku bwinshi, abanyepolitiki bamwe ariho bari abandi atariho bari. Hari byinshi cyane byari bikenewe kubanza gutunganywa imbere yuko tuja mu matora. Ikindi ca kabiri naco nuko naho aya matora yari kuba meza abaho. Aya matora yari kuba meza abaho. Turiko twubakira
ku bintu byinshi vyagiye biraba muri iyi myaka mike y'igusa 5 tugira duheze vyagiye birononekara byinshi cyane turabizi twese ku buryo nitwavyubakirako tukagira ngo vyose ni vyiza n'amahoro tukubakira ko tugira amatura ngo turavyubakiyeko tuzokigwa mwisho kinogo kandi ni igihugu cyose sumwe si babiri. Ikindi ca gatatu naco abonyene bavuga bati vyose n'amahoro turagiye mu matora abantu bose nibiyandikishe. Ejo bundi twarabonye abanyepolitike bashatse gutaha bavuze ngo n'amahoro ni mutahe bose nibaze baragiye ntibashitse ko samatora agira dufashe gusubiza igihugu ku nzira, samatora agira dufashe gutunganya ivyari bigoye igihugu, samatora agira afashe Burundi kuhagarara nkuko tubishaka. N'amatora agomba kukorohereza bamwe kugira ngo bashike kuco bashaka bagume mu byo bashaka. Hari ibintu byinshi bari bikwiye guhinduka, bidahindutse ataco tuzoshikako mugabo hari abadabishaka ko bihinduka. Abo nabo nibo bafise bavuga ngo nyene bugita n'ufashe kirindi ufashe reco kirindi urumva mu gihe cyose agira ati jewe naha nyene n'amatora nta kindi arayagira mugabo ntayagiriye Burundi arayigiriye. Uburundi buracari harya nyene buzingamiye buracari bwawundi wo mu bihugu bikennye kurusha ibindi, buracari muri ca gihugu atabantu bajayo, ata muntu yozana amahera ngo aje kugira urudandaza mu Burundi canke aje kugira ibintu vyo kwinvestisa ntibishoboka. Ni Uburundi buraho nta uri kora buraba abariko barabikora bariko barikorera ayo matora nayafasha abantu sayafasha igihugu. Vyiza twanza tugasubiza igihugu mu buryo aka kajagari kagahera tugasubiza Burundi mu buryo abahunze bagahunguka igihugu gasubira kuba igihugu cugurutse abantu bishira bakizana imanza z'abapfunzwe bakavayo abapfungiye ubusa bakavayo ibindi navyo nimbacirwa imanza bagacirwa imanza ku mategeko iteko rigasubira rikabitegeko ibintu byose bigasubira mu nzira. Hama bimaze gusubira mu nzira rero abantu batururuye amahoro yagarutse tugeza tukaja mu matora. Akaba ino ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Shimire bagenzi bacu bafashije mu kuyatunganya, eka shimire namwe mwese mwayakurikiye naho ubutaha.